Je nitwa Ninziza ALVIN, benshi banzi kw'izina rya Capitaine. Nibaza ko hariho benshi n'ALVIN batakiyibuka bampamagara Capi. Nibaza ko ari ico kuko nabaye Capitaine kuva nkiri muri secondaire gushika n'ubu aho nkina muri Kern ndacari Capitaine. ALVIN ni umwana w'imfura mu bana bane. Mu buto bwiwe yakuze nk'abandi bana, akunda sport cane. Aho navukiye aho bita muri SCAM, benshi n'ishuri rya gisirikare, umuvyeyi yari umusoda. Hama kurya kw'abandi bana, gukina amasporo, cane cane nakunda football cane gushika aho ntangura gukina basket. Nahabaye umwanya mutoyi, umwaka umwe, ca turimukira ahandi hitwa muri base. Vyaba vyoroshe kuko haba hari abana benshi. Ikintu novuga twakurayo cane cari ikintu co gukunda amasport, kuko uravye nko muri SCAM canke ukaraba nko muri base bari abana bakunda gukina, ugasanga biradufasha kuryoherwa kenshi. Hariho n'ama competition dukina interne, ugasanga biraryoshe, niho vyatuma n'umwana aryoherwa iyo aba ipano. Basket yakina abantu basa nk'abakuze, hariho yakinye muri New Star yitwa Mayeri, hamwe n'abavyeyi bacu. Aje umuvyeyi yarakinye muri Muzinga, yakina muri Muzinga basket. Sino ab'urungano rwacu twikinira football gusa. Basket nayitanguye ico gihe twakina football kw'itere ya basket. Hama tuba tukina football, hariho amasaha abavyeyi baba bavuye nko ku kazi, aba grand frère bacu baje gukina basket, twaba oblige kubabisira, tukaca twicara aho tukaraba ngene bakina. Rero kubera ako kantu, kuri uwo mwanya badutwara wo gukina football, tukaca tubaraba, wasanga vyaje tukabikunda. Nibaza ko basket je nayitanguye ngira mfise nk'imyaka 8, kubera naraherekeza umuvyeyi agiye gukina. Kera biya vya cooperative sinamubonye akina muri première division, mugabo naramubonye antwara bagiye gukina vya cooperative. Nibaza ko ariho natanguye gukunda basket. Kenshi dutanguye secondaire niho natanguye gukina basket. Twimukiye mu Kinindo 2006, casangaho equipe yitwa ASK yahise. Ndibuka ko twava no muri kambi tuza gukina mu Kinindo ama match. Mugabo kuvuga ko ntanguye gutangura basket neza hari 2007 tugiye muri B ya ASK. Nimukiye mu Kinindo, ikintu nashitse nkina football naho nyene, kubera naba impande ya primaire Kinindo. Hariho club umuntu yitwa Kamara twabana, yari mu grand frère akuze, yarakunda kuorganiza utu equipe twikinira football. Je sinari itere ya basket sinari jayo cane, mugabo ndibuka ko baciye bambwira ati le soir Kern iraza kugiriraho ama entraînement, aca nja kuraba. Mugabo kubera ko kera twaratuza gukina ama match n'abapeti bo mu Kinindo, ca turatangwa kubonana, ngo ALVIN aba ngaha iki turakina. Ca ndaheba mbera nk'uwuheba iyo football. Muri football habo twakinana ubunye yitwa Asu, nimba menga akina muri Vitaro. Ntanguye iyo rero uwo mwaka 2007 ca tuja muri B, ca batangura ASK B, baratuduza. Ca ndugira rimwe nabo bari bavuye muri C, nakinye akanya gato. Baya ba Bertrand bakinye muri DYNAMO, ba Steffi, baya bose twari kumwe. Mugabo bo baciye baja muri DYNAMO, twese tuduga muri ASK.
ASK nakinyeyo imyaka 3 gushika fin 2010 bandugije muri Kern, niho novuga ko ariyo myaka namaze muri ASK 3 ans. Kugira mve muri ASK ingene vyagenze, teya parquet yari imyaka baheruka kuyisubiramwo, hamwe nyene urumva ubona teri ari shasha, twaja guhabira kuri parquet, ndiko ndahaba hamwe nyene ubona kuri umuntu bakabona kurusha abandi bana. Kern ndibuka ko yaciza kugira ama entraînement kuri parquet, baca baranyegera barambwira ko ushobora kuza muri Kern, harimwo umukuze ari w'umumambre, arambwira ati yoza muri Kern. Je ndambwira ati nta kibazo, je naco bintwaye, kuko urumva ico gihe umuntu yumva aduze muri A yumva amengo ni arifiye, urumva yamba aryohewe. Ndibuka ko bambwiye un vendredi bafise voyage samedi y'Ingozi, hariho tournoi y'Ingozi, baca barambwira ndabaherekeze. Ndavuga ati ni bon, kandi bukeye iyo match narayikinye kandi nakinye neza. Yego. Championnat muri B yari ikomeye cyane, yari ikomeye. Twari kumwe ASK, twahura n'ama equipe akomeye, hariho les amis abashebe, DYNAMO yaba Jean. Ico gihe ndibuka ASK ntiyaba muri les 3 premiers, twaba nko muri les 4, kuko yari ama equipe menshi, usanga dushika nk'ama equipe ashika 10, mugabo ugasanga ASK turi nko muri 4 ba mbere, twaba nko muri 4 ba mbere. Nibuka ariyo din twigeze tuba ba mbere, kuko hariho Kern, hariho les amis, hariho DYNAMO. Baja baduze mugabo Mutanga yaciye ikomera, iraduga nayo iratuja imbere. Yari muri epoque uko nyene. Gushika ubu ntawe gikina, mugabo washoboye gushika muri première division. Hariho Dick yarashoboye gushika muri DYNAMO, mugabo ubonye mu nyuma yacu muri ASK haciye hazamwo ndavuga petit frère Rodrigue, benshi bamuzi kuri Busiku. Busiku mugabo ASK ntiyarayikinyemo, mugabo aca mu yandi ma equipe muri B. Hama ubu niho novuga ko akiri agikina ubwo twarikumwe muri ASK. Nasanze Kern nasanze ikomeye, kuko harimwo ba Dona, harimwo harabo twagira ama entraînement, asanga ba Freri, mugabo bari bakuze, nasanze bagiye. Mugabo nasanzeyo ba Joris, ba Davis, ba Kabudodi, yari equipe ikomeye. Hamwe uvuye muri B uvuga ati none anje nzoronka ikibanza, mugabo yari equipe ikomeye. Naho tutamanye umwanya munini, benshi baciye babatwara mu yandi ma equipe, mugabo uwo mwaka nduvuga yari equipe ikomeye. Muri Kern ingene vyabandanije, bagiye Kern yarameze nk'iyimanuka. Ico nibuka igihe dutangura championnat, je nari mvuye muri B nari mu bahiganwa MVP. Twahiganwa na Shukure yakiye muri Mutanga. Ndibuka ko bambwiye ati we Shukure yakurushije ngo kubera wabuze inota rimwe ry'umucoach. Ndavuga ati ibyo byo MVP ntacu, jewe gikuru nuko ngiye muri A gukina. Hama muri kubandanya muri Kern, umuntu yabandanya akina, abandanya malgré naho hari ama départ yari yabaye, turabandanya tubaho, turaje no mu kibanza ca nyuma. Nyine ubona equipe igoye, ukabona abamambre kugira tunakwire 12 ba entraînement, abamambre baraza. Ubwa byose jewe ntaco byari bimbwiye, kuko nabona ko ndi muri A nguma nkina. Mugabo urumva ntibyaba byoroshe, udafise umuntu agushigikira. Mugabo au fur et à mesure turabandanya, umuntu arabaho arakina. Gusa ikintu novuga muri Kern cafashije kugira mbandanye muri première division nkina, kandi shobora no gukora,
nuko kuba bavuga ati ukavamwo umwe avuyemo ekipe izoba igiye. Ivyo rero vyarampa inguvu zo gukora. Ndibukana match ya mbere ya shampiyona twahuye n'urunani, je nivugira ati okay, gukina na ba Fani, gukina na ba Blaise, gukina na bande, abo n'abantu twese dukunda twarabirako, gukina na ba Warasi ari bagucunze. Ndibuka natsinze nimba ari 15 points ou 19 points, bo bagira defense ya 1-3-1, bon kaca nipointa ahantu 3 points amanota. Rero bica bimpa courage, n'ico gihe twari muri iyo situation vyarampa courage yo gukora nkabona mengo nzobandanya nkina muri A. Bon, amatrofe novuga ni nkiri muri Kern ya mbere, novuga mu mafaze. Hariho Kern ya mbere na Kern ya kabiri ubu ndimwo, avant yuko nja muri Dynamo. Narabaye MVP 2 fois ya Sebab, 2018 na 2020. Hama ikindi novuga yindi, baye MVP wasanga ndi meilleur kuri poste yanje weriye iyo 2 fois. Hama ikindi natwaye, hariho concours bigeze kuorganiza mu bya All-Star Game 2018, naho nyene kuri 3 points nje natwaye trophée. Hama n'ikindi ca bimwe bagira ama obstacle speed, naho nyene nje nabaye wa mbere. Ayo ma trophée yose nje nayatwaye. Ibihe bibi twagize nibijya navuze vyo kubura abakinyi. Habaye amadepart menshi kubera ntitwobeshanya situation mu Burundi. Abafana ngene, hariho abafana bameze, abonye amadepart amwe agiye aca abona ko club igiye akaca arukira. Rero ivyo vyaratubaye ko habaye depart y'abadona bagiye muri Muzinga, abandi bose baraja mu yandi ma equipe. Hama ico gihe ndibuka twasigaye na Bartire, Amel basigaye ari coach wa Tigers n'abandi, ntitwari benshi cyane. Mugabo ikintu twabayemo kibi naho twaba banyuma, ugasanga deux fois financièrement biragoye, ugasanga abo ba membre nka Med canke Mbakuye baraje kudufasha entraînement kugira entraînement ishobore kubandanya. Nibaza ko ariyo phase nabaye nkombi yo muri Kern. Ibihe vyiza nagize ni 2017 gushika 2021. Aho twaragize equipe turayubaka. Coach Jolis yaraje, coach Jano na Arsene, ndikumvuga muri iyo periode abacoach twari dufise. Muga depart yari coach Jolis, yaravuye mu Buhindi asanga equipe nta mucoach igira, wenyine ari volonté ati je ndumva ko noba coach. Hama uko kuntu iyi volonté asanga turi kumwe n'abandi ba petit, jewe Kabasi, Busiku, Cliff na Kinyataraza, turubaka equipe. Kuva 2017 ndibuka twakinye finale ya playoff na coupe ya president, twakina na Jimukana. Bon, ntitwaronse amahirwe yo kuja muri phase finale, mugabo ico gihe ari equipe itanguye kwiyubaka. Mvuze ko muri iyo periode gushika 2021 niho twashiye dushika kuri 2020, dutwara championnat, dutwara na playoff. Byose turabitwara tukiri kumwe na equipe nyene, naho abakoca bagiye barahinduka, mugabo bose iyo periode nibaza ko twakinye amafinale abiri ya playoff batari atatu. Bon, umuntu wese aragira aho yiyumvamo. Ama basket ya avant nta bintu do special umuntu yaronka hariya canke hariya, kwari gukina wumva aho uri ko uryohewe, abajama ba muri kumwe. Mugabo ntibisigura ko
atayandi ma equipe umuntu yamurondera mugabo je narababwira ati iki kintu ntakironse sinumva ko noza ngaho, iki kintu ntakironse sinumva ko noza ngaho. Nibaza ko ico catuma ngoma muri Kern, navuga ati nkaza ngaho ama equipe yose ni presse yari co kimwe, bimwe vyo gukina reception kacuta. Bon, kaca mvuga ati okay, reka nigume abo turi kumwe mu bagenzi banje nigumiraho. Ico kintu nihaye ntagironse reka nigume muri Kern. Nifata nka famille. Nifata nka famille ya kabiri kuko ibihe nabayemwo vyiza bibi, hama novuga Kern yaratumye kuba niyo yankuye muri B baraza kunshira muri première division. Hama ikintu novuga nakuyemwo catumye kimpa kandi n'umushima nuko yampaye abantu. Iyo visibility yampaye sinovuga ngo ibindi byose naronse vyaje après, mugabo yarampaye abantu, irampa inzira yo kuronka abantu, irampa kumenya tarafise. Sino ndavye ico gihe yandokrita mu runani bambwira ngo ze mu runani B, nkavuga ati 3 ans iki, nkabona nahiganywe MVP, nkabukisura muri B. Camuga tumushize ngaha, nico bituma rero naciye nubaka iraba umuryango, niko novuga ko wabaye umuryango. Ni ikintu kitaba corosha, ahantu maze nagiye muri Dynamo 2022. Urumva ahantu umaze 10 ans ukina kugira wumve ko ugiye ari départ igoye, ari decision igoye gufata. Me kubera ubuzima ukavuga ati ubu basket yahindutse, ubu ntikiri amateur, quand même kirajamwo semi professionnel, quand même ikintu umuntu akuhaye ikintu ukavuga ati idiri dukora iki ikintu kandi kizozana kizogufasha mu buzima, quand même urafata decision. Naho umutima uguma ukubwira turahevye abagenzi, urahevye umuvukana, urahevye, mugabo ntiyari decision yoroshe. Quand même umuntu nyene decision mu buzima urashobora kuvuga ati ndafashe decision pour X ikintu ushaka gushikako, usanze gihuriranye na ya objectif yo wari ufise, na ya principe yiwawe, biroroha kugenda malgré naho umutima uguma ubana. Kubitahura bagiye kubitahura bamwe après, kuko urumva uri kapitene, uri umuntu vyitwa ko bagira ko nahariho ariko abandi, uri kumwe n'abandi, n'umuntu bakunda, bakazona denku hari hageze ko club twobandanya tuyubaka, kuko hari ico nibagiye muri bimwe bavuga twabaye mu bihe bibi, twarigeze kumanuka muri B, barandondera mbwa ndababwira ati jewe club mu kumanuka muri B narabigizemo uruhara, twari kumwe n'abandi, sishobora kugenda naho nyene turagwana turayigarukana. Mugabo bakazabona umuntu aragarukanye club denko afashe decision ndagiye. Hariho bamwe vyagoye gutahura, mugabo mu nyuma barabona ko umuntu naba yarakuriye nawe yo umwana wiwawe uteza kumwifuriza ko atera imbere. Muri Dynamo nashitseyo nsanga harimwo ya basket navuga yatanguye guhinduka, harimwo aba étranger, harimwo umucoach ntanzi, bamubwiye ati ALVIN mvuye ahantu umuntu ameze uko coach aho Mugabe. Ndibuka nkishika nashitseyo mercredi soir, sinagize entraînement, mugabo twari dufise match amicale na Jimukana. Ndibuka ko mengo Jimukana ari equipe ikunda kubagora cane. Hama umukoce arandaba baramubwira tujya mu petit akina neza numuriye. Umukoce nyine araraba y'entraînement imwe nagize kumwe n'aba étranger benshi, nasanzeyo ba Cuma, Mike, n'abandi ba Jean nari menyereye.
mugabo urumva uravuga ati okay ko nsanze yaba tumenyeranye isufi ko ngira entraînement nkabona ama systeme hama kandi urumva ko basket ayitanga guhinduka ibintu byo kugira ama systeme menshi gushika wiintegra kwiyubaka nticari ikintu coroshe mugabo kubera nabonamwo harimo abo muzi abo twakuranye quand même yari point ifasha kuduga ko nka eshero nkaduga ndibuka iyo match nagize changement ya 12 bon nagize 12e moment hamwe changement ya nyuma ndibuka ko njimukana ari imbere yacu 10 points natsinze nizo zabahaye victoire hama le coach aravuga ati mpita arabizi agira defense iki hamwe nyene umuntu akubwira ingene yabonye match quand même bica birafasha kwiyintegra birafasha kuja mu bandi kwera iyo game ya mbere yampaye gushaka gukina experience nagize nuko nabonye ikintu novuga na kuja muri bar guhera ry'ama phases ducamo le tout bar elite 16 ikintu ca mbere novuga kuja muri club ukabona ko ushobora gusohoka wafizemo uruhara ugashika hanze biragufasha kugira experience yawe urashobora kubona ati finalement bwa bundi basket wanje ndashobora gushika ngaha bamwe mpora mbona y'ama club mpora mbona muri turabira ko murakara ama competition television YouTube ndashobora kuhashika hamwe nyine amaso yuguruka ati ibintu birashoboka ikindi kintu kigira no guhura n'abandi bakinyi bakomeye nibaza ko experience twagize nagize muri DYNAMO ico gihe dusohoka 2023 na 2024 muri bar 4e edition byaratumye binyugura amaso ati ntukiri umuroko basket ntikiri ngaho genda tana office siyo kugarukira ngaho naho malgré atamahirwe twaronse yo kubwira umuntu ashoboye kwexprima cyane ashoboye kuboneka mugabo quand même ni experience umuntu yagize yo kubona ati hahandi babandi bashika nawe urashobora kuhashika muri kumwe n'abandi experience nagize nayishira mu mafaze abiri phase ya mbere ya 2023 ya saison 2022-2023 quand même aho navuga ko nakinya ama match presque yose turi kumwe na ba Dikonge ba Perry bande muri playoff bande quand même aho ndavuga ko nari muri equipe ikina muri babakinyi bakina ama match yose niho novuga experience ya mbere nagize guhura na babandi bahora wimera ukavuga ati na Perry ba Dikonge hamwe umuntu uvuga ati uyu unye akakubwira ati wewe ushoboye iki ndibuka turi muri entraînement umunsi umwe Perry yarampamagaye ati no urabizi mugabo wica ndagushaka genda hariya kuri 3 points wewe muri zitatu zibiri zirinjira kandi ndazi ko tubikinye naguze ati wewe guma hari bare ndazi ko nza kwikuronza kameme kare uri muri Kern wavuga ati ibari bananiye tuzukayitora ukakina ivyo wawe hamashitsa handi ukaronka abandi bakubwira ati wewe ushoboye iki job yawe ni iyi genda ukina kameme byaramfashije hama na coach Mugabe iyo phase ndiko ndavuga ya mbere yari umuntu akumotive départ wumva mengo uvuye ngaha uvuye ukomeye akakubwira ibintu ahege umuntu umutima ubifata muri negative mugabo kame mukabona nahinduye club ubu naje muri club isaba ibintu by'inguvu isaba kufisa ama match menshi mu maguru bisaba yaguma asaba push gukora nkabona kumengo aho muri Kene narindi nakina 38 minutes nababandi nyene nkabahura tukabatsinda mugabo kwika goma mbwira iki mais après
kubera yambonamwe ikintu cyo gufata kugira defense tere yose je na Cliff kugira iki wagize defense hama baca gusura gukonta ko muri attaque kuza kugira ikindi byasaba physique nyinshi. Iyo ni phase navuga ko Alvin yashitse muri Dynamo ya maximije umwanya munini mu kibuga. Hama ca zindi phase hajemwo abandi bongejemwo abandi baba étranger benshi bica ba oblige yuko le temps yuko umuntu akina ugabanuka. Yari phase itoroshe uvuye muri phase ya mbere ukinye hama uratanze qualification y'umuragiye muri balle d'un coup cap urakorotse usuye kuja handi usuye gukina 1 minute des fois ntaga mayuronka. Nibaza ko naho uri umuntu afise mental imeze gute birajenana hamwe wumva ko bayabati kabuki nza muri entraînement kabuki uca usanga urondeye utumotive two gusiba ama entraînement ko gutangura kwivugisha n'akantu kakubabaje kare wagira blessure imwe y'ubugesera mugabo ukitanga ukaza gukina nutwo tuntu twose ca tuza mugabo ikintu camfashije byose narabirengeye. Nibaza ko muri iyo phase ya kabiri ntafatiriwe n'akazi presque tous les entraînements n'abandi presa malgré n'ama décision les coach bafata bivanye n'ingene aho n'umukinyi umwe ugasanga ari deux fois birakudiminuer mental mugabo presque tous les entraînements n'abandi presa nayo mafaze abiri nabayemo. Kubera iyo phase nari mvuyemo abo twayaga kenshi nababwiza ukuri kuko iyo phase aho hose n'abandi capitaine iyindi point novuga yari farde umuntu afise akumva ntakina uri capitaine comment uri capitaine kandi urabishoboye ama entraînement hama nkaguma ndababwira ati bagenzi nibaza ko aventure ya jewe na Dynamo isa n'irikirahera muri we ya yindi naje ndi hejuru ndakina kuri bitanguye kumanuka hama aussi l'âge rikirajamwo iyo mbonye usa n'uko ari karakura ukabona ntutanguye kuronka umwanya ukwiye umubiri utaguma ubandanya ukinisha ama match tendance niyo kuvamwo ugaheba. Hama ca numva rero le projet yuko bagira basuye kuhora Kern gusubira gukina muri Kern mugabo hariho n'izindi club yanamaze kuvugana nabo mvuga ati vraiment décision ngira mfate sinzi ko amambe bazoyakira canke kabakinyi kuko ndazi vyarabagoye que ce soit les membres les joueurs ba Dynamo ko bumvise ngira ngenda mugabo jewe byari mu ma objectif yiwanje kugira départ camura rero niyo Kern igize mvuga ati muri famille it's okay reka ngenda ndafata decision yo kugenda. Ntiyari yoroshe naho nyene kuko ahantu baye 3 ans uba wararonse abagenzi iba yabaye famille iba yagize waronse ufise n'ingene usohoka ukaba muri equipe ya mbere canke ya kabiri nta mukinyi n'umatumva ko yoguma muri equipe iri hejuru mugabe ivyo vyose haragira ko individuel igera kuri ukiraba ukicara ugumya objectif niya kuguma wicaye kuri banc canke guheza carrière yawe wumva ko wakinye muri Dynamo canke mu runani murizo naho rero naciye mfata decision reka nisubire naho yari yanyuma ngo yari equipe igira 11 nagiyeyo yakorotse muri B igira ikine barrage kuko yari decision itoroshe kuko kubiswe muri barrage byitwa ko ugiye muri B ya B ndi twasubiramwo tije ndavuga ati okay ahubwo numva mengo nje muri gihe gikenewe ko Kern ikenewe abantu bayifasha naho rero nafashe decision ubwa ntiyari yoroshe. Muri equipe nationale mfise ama selection abiri iya mbere yari 2020 mugabo 2017 barantumye ko ya 2017 baja muri Egypte
nyaza ko gushika ku munsi wa nyuma wa voyage baguma bambaza eta ndimwo kuko naragwaye ico gihe baba obligé gushiramwo uwundi mukinyi asubirira mugabo 2020 na 2023 aho sinari présent. Nibuka igihe nshika muri 2020 wamengo bari bakeneye ko shika nk'abakapitene kuko narashitse uwo bari batoye comme kapitene bavuga ko abakapitene yari Jean. Ico gihe Jean yaciye agira accident imodoka aragwara ukuboko caravuga ati Alvin ni wewe ugiye kuba kapitene kuko Gafise yari yavuyemo. Ndabaza ka ukimutoye jewe mbwa nkaguma mvuga ati okay Jean akagaruka azoca aba kapitene jembe vice mugabo Jean agarutse abantu bose bavuga ati kapitene ni wewe kuko nticari ikintu coroshe ushitse muri national nta mukinyi n'umwe ataba yumva gukina national uvuze ni aventure ujemo mugabo bace baguha responsabilité kuba kapitene ntikiba coroshe mugabo nibaza ko igihe babimbwira muri 5 secondes muri je harabayemo komba yo kuvuga no sindaba ready mugabo ndi mutima urambwira none kuva aho waciye hose uri kapitene hama abakinyi barakwiyumvamwo ko baserukira baca ndavuga ati it's okay wa selection zibiri 2020 na 2023 ibintu biryoshe cyane biryoshe igituma biryoshe nuko kubona yaravuye muri barrage yo gukoroka muri deuxième division ukacuba muri les 3 premiers nibaza ko ikintu cyo gushima ikintu cyo gushima ikindi naco no kuvuga iyo equipe ubwirishika ndafisemwo itafari naterereye kugira iyo ugo ruhome ruduge numva muri jemba ndi fier yukumva quand même aho narindi nibyo nshoboye narashoboye na experience nakuye muri Dynamo narayizanye ndashobora kubafasha gushika aho tugeze uno munsi n'ibintu numva ko urabona muri jewe ndani akanyamuneza kariyo naho akazi katarahera. Mu Burundi je narakunda kuraba Dona naho tutakina post imwe ukuntu ishaka afise na Kivunde hama undi muntu nakunde ari Blaise mu runani novuga ukuntu nakunda umuseriye bwiwe nakunda umuntu wiwe dukunda kuvuga ngo abadage nta blague ikintu ni panier ntaki ukuntu yakina akorganiza ari calme akabahoze mugabo ukabona resultat hama ngiye muri question ya rapidité kugira iki narabira kuri ba Valence ukuntu birukanga ukuntu bari strong abo nibo narabira ko cyane nkabona mvuze umwe muri physique ubundi nkavuga kuri mentale yewe Kivunde na ba Blaise eko baraho nohera kuri Gilbert na Richard mugabo abandi novuga ati sino bita abakoequipier nuko muhura mugabo abandi ni Petit Frère Busiku Kabas Crive Kinyata aho twari kumwe muri Kern ni abo no bita ko ari aba frère b'amaraso kuko turavye parcours twagize turi kumwe nabo abo nibo novuga ko ari abakoequipier ari aba frère ntibagiye Richard na Gilbert Derrick ubundi ni Komisi nawe no mushira muri phase y'aba frère cyane abo nibo novuga ko twabanye so kuvuga ko abandi batari mugabo nibo bameye novuga ko abo nibo twari kumwe muri kuko umwe wese ndafise ko ico no muvuga ko novuga c'ubukoequipier hariho Davi Moronani Davi hariho Mariki abo ndabavuga kubera na Richard ntaraja muri Dynamo ntarazi kimvuga abantu twagira challenge bakancunga ikintu canyohera nuko
barashirako inguvu cane. N'ubu je rero hajyanye naho des fois bamwe bakubabaza kugira baguprovoke, je mba numva ari point positif. Mba numva ati jewe uyu muntu ariko arambabaza uko, ikintu numva ishavu mfise nuko nomwishura réponse yiwanje nuko nomutsindira compagnie. Ni nawe eko. Guhagarika gukina hariho objectif iri muri jewe nshaka gushikako, sindayishikako ndayirindiriye. Ico gihe kigeze quand même aho umuntu azovuga ati harageze ko hagarika, naho imyaka iriko iragenda, imyaka iriho ntizopfa ihagaze, mugabo igikuru n'umubiri, umubiri ukumva ko ugikundira, hama nkishobora gutravaya, nkashobora gukora, igihe umubiri uzombwira stop, ni objectif ndayishitseko nshaka gushikako, aho nzohagarika.